Bijanye n'ivyo ngiye gukora nuko ngiye kuba brand ambassador w'ikino kinyobwa ca Cool Up. Kubwanje je navyakiriye neza, numva nyene I'm so happy kuba ndiko ndakorera igihugu kandi tuko turakora kugira duteze imbere impano zacu, maze duteze imbere n'ababosi bari gushiraho imitahe muri bino bari gukora. Cyo nshaka kuvuga nuko ngiye kubakorera nyene akazi kugira nabo babone yuko ariyo ico bagiye kunguka kuri jewe. Ikintu cadukoranije ngaha twese uno munsi dushaka ko officializa contrat tufitaniye mu artiste wo mu Burundi ngaha iwacu yitwa Wiz Designer ku kinyobwa Cool Up. Agiye ku representa ikinyobwa Cool Up mu izina mumenyereye, aziba ari mu brand ambassador wa Cool Up. Ni ikinyobwa gikorerwa ngaha nyene iwacu mu Burundi, mwumvise neza ko gikozwe neza cyane. Rero twariyumviriye twifuza yuko ni produit local itegerezwa kuba accompagné n'abarundi n'abartiste bo ngaho nyene iwacu mu Burundi. Rero muri uwo mwanya twiyumviriye gukorana na Wiz Designer kugira dufashe ku accompagner kukimenyekanisha davantage kugira tuduze notoriété yacu. Ni ikinyobwa kimeze neza, barakimenyereye, kiramaze umwanya utari muto kiri kuri marché mwarakibonye. Rero ubu twiyumviriye gukorana na Wiz Designer, hama nkuko mushira mu ryacu Liquid tubikora twamatwara n'aba artiste b'abarundi kugira dufashanye marketing, umva barama contrat ganya umva turabaduza natwe tukaduga. Kubatanzwe bakurikirana ibintu byacu muramaze kubona ko tumaze gukorana n'aba artiste benshi batandukanye nkuko je kubivuga Satbi, ba Mona Warda, ba Kigingi, ba Bface, Kidumu mu bikorwa bitandukanye n'abandi benshi. Urazi ko abakunzi bose ntibaherera mu bindi. Rero kuri uyu mwanya twatoye Wiz Designer nk'umu artiste umwe muri abo bose, bisugura yuko n'ikindi gihe dushobora gutora ubundi bazoshikirwa abashoboka. Mugabo vraiment objectif zacu nuko dukorana n'aba artiste b'iwacu mu Burundi na kari ibinyobwa byacu ni made in Burundi. Ni contrat y'umwaka, mugabo hariho ese ya 3 mois. Mu bikorwa dusanzwe dukora byo kwamamaza ikinyobwa Cool Up ku ma réseaux sociaux yiwe, mu ma événements atandukanye tugenda dukora zo twakompanya bijanye nyene juste kwagura notoriété ya Cool Up. Ni muri uyu mwaka twari twaprevoye gukorana kuri kinyobwa Cool Up na Wiz Designer, ariko dufise ibinyobwa byinshi. Umva ubunye tuko turavuga kuri Cool Up, mu bindi binyobwa birimwo muri uyu mwaka urumva ko kuri Cool Up ni Wiz Designer. Hama hari ibintu daprevoya tushobora kubona ko bikenewe ko twongera n'abandi selon aho dushaka gushika. Ibyo twabibamenyesha mbwa muri uyu mwanya nta wundi muntu twibagije ko dosinya contrat. Akazi karahari kenshi cyane, restons cool, mwe murindiriye. Cool Up ni ikinyobwa ciza cyane, quand même ba consommer avec modération. Yego kandi twabasaba nk'abana batarakwiza 18 ans, donc c'est interdit. Kubana birananditse ko muri rouge abadamu bibungenze mu guproteger environnement. Turasaba abantu yuko batugarukanira amacupa ahantu twashize amapubere atandukanye kugira ngaha iwacu turahosikra amacupa. Urumva nyene turaputura abantu bose muzobona bayifise mu basabe ko ama plastique bayasubiza mu mapubere twagiye turashira ahantu henshi atandukanye. Yego hama babandanye bayihereza. Ni kinyobwa sija cyane yariko umuntu ashaje wimvingira benshi mwari yumviriye kubera iki umutama w'iyo myaka ariyo bashyize kuri Cool Up, kandi Cool Up inyobwa 80% n'aba jeune. Niyo slogan ya restons cool, nibisigura ko ushaje ushaka kuba cool. Naho ushikirwa n'ibibazo restons cool birahera mu byo dukora. Hakaba harimo Cool Up. Cool Up ni kinyobwa novuga niboneye kuva kiriko kiravuka. C'est un projet kuva 2018 kikaba cafashe umurongo neza muri May 2019. Cool Up ni produit nziza kuko ikozwe à base y'ama concentré de fruits naturels, surtout indimu. Hanyuma ikaba irimwo umwambiro nawo nyene ukozwe ku buhinga bwemewe n'amategeko. Tukayiremplissa d'une manière très hygiénique n'ama machine abigenewe. Et puis Cool Up ubu kuri ma volume ya production dukora no ishira kari produit iza ubwa kabiri inyuma y'amasoda. Ubu inguvu turiho turayishiramo ndibaza dushaka yuko
iba produit iza imbere y'izindi zose mu byo dukora. C'est un produit de qualité. Iyi ni produit yemewe naha mu karere biciye kuri BBN, nayo irafite certificat. Afite n'ayandi ma certification yayo yemewe ku rugero international. Ama certificat ya ISO 9001 version 2015. Donc c'est un produit n'umuntu ashaka kuexporta à l'international bikunda parce que ikozwe ku buhinga bugezweho, ubuhinga burimo isuku ryinshi kandi byemewe mu mategeko yose yaba ayo mu Burundi mu karere voire ku rugero international. Mu bisanzwe twarashimye uko twagize iminsi dukorana n'abantu bagi badufasha kwamamaza ibinyobwa byacu. Hariho ibitoramo twagiye dukoresha tukabona impano z'abantu aba n'abandi kandi tukabona ko hariho uburyo dushobora gukorana nabo mu guteza imbere kwamamaza ikinyobwa cacu. Si ukuvuga iki kinyobwa ko kitari camamaye, ahubwo twashatse gufata uburyo bwa none bugezweho bwo kwamamaza ikinyobwa mu gukorana uno munsi na Wiz Designer. Turafise urutonde rw'ibikorwa tuzokorana. Dushaka ko muri ico kiringo tuzoba turi kumwe na mwebwe muzoba muri ko muraduherekeza, tuzogeza iki kinyobwa aho twebwe twifuje neza ko kigera canke tunaharenze. Abari amasezerano twese turunguka. Twebwe mu kunguka kw'iwacu dushaka ko bimenyekana biciye mu Barundi, kubera ari kinyobwa nyene c'abarundi duteza imbere na cane cane ibikorwa bikorerwa ngaha mu Burundi. Niyo ngingo nyamukuru twafatiye ko, kandi ikindi dushaka nuko abantu benshi bomenya iki kinyobwa biciye kuri Wiz Designer, kuko arafise ahantu yagejeje nawene kwamamaza ibikorwa vyiwe. No kuvuga dufatanije hamwe akamamaza ibikorwa vyiwe natwe twamamaza ivy'iwacu, hariho ahantu tuzogeza ibikorwa vyacu n'ibikorwa vyiwe. Aho Cool Up yatanguriye naho igeze na ahantu n'ukuri tutidoga dushima. Kandi ivyo vyose twabifashijwemo n'abanywanyi bacu, abaconsommateurs bayikunze hama baraduteza imbere. Ari naco gituma na Wiz ari ngaha aye kubgabo pour le divertissement, abazoba n'urugendo rutanguye bazojanamwo kugira tuganye abandi ba consommateurs. C'est juste ko dushaka kugera kure abatari bayizi bayimenye, mugabo bien sûr tukavuga ko n'abayizi vraiment tubashimira cyane. Irahari ahantu hose, mwanya wose muikenereye, sauf amasaha atemewe n'igihugu yo kugurura ububari. Cool Up irahari ku bwanyu kandi n'ikinyobwa kiryoshe. Nta produit nimwe twigeze turonka yigeze disparesa kubera bituvuyeko canke vyoba bivuye ku baconsommateurs. Ni bindi bibazo bishobora kuba bicamwo, ariko nta produit twigeze duheba burundu. Surtout le Cool Up twabonye ifise abanywanyi benshi, dutegerezwa ahubwo kwasura disponibilité yayo umwanya wari wo wose.